Ndiko ndiyumvira nibaza ko mugenzi wacu w'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye ahari ari mu mubabaro n'intuntu vyinshi, kuko murazi iyo ukora ibikorwa wewe wibaza ko ari vyiza ari ngirakamaro ku bantu n'igihugu nka birya Floriane akora mu mwuga wo kumenyesha amakuru biguha kwishima bikakunezera, ariko iyo ivyo bikorwa nyene wewe wari kurakora uzi ko ari ngirakamaro, uzi kuri gukorera igihugu n'abanyagihugu, bikugarutse ko ukabihogwa ukabizira ugatotezwa ari vyo uzira, sindabahenda umubabaro ugira ni hamwe nyene urupfu rutagira ikintu worugereranyako, ariko ugira umubabaro mwinshi. Nibaza rero ko ari vyo Floriane arimo. Jewe ivyo ndabizi kuko byaranshikiye, narafunzwe bunyamaswa, barahakwa kunyica, bamfunga ata kintu na kimwe nakoze, aho nari gushimirwa barampama, baramboha, barantoteza. Ivyo ndazi umubabaro bitera. Ariko rero jewe amahigwe nagize kijya gihe nuko mu Burundi hari ibintu bikigendeka, abarundi sinzi kambere n'abanyamahanga baragaragaje kunshigikira, baranshigikiye mu nyandiko, mu mvugo, barabivuga. Ico gihe muravyibuka abategetsi b'u Burundi ntibari bwarengana umurongo utukura. Ariko rero no munsi murabona ubutegetsi bwaratewe ubwoba abantu bose, uhereye ku barundi eka n'abanyamahanga no munsi barategwa ubwoba n'irya leta. Nico gituma mubona nabakeyi bashigikiye Floriane babona ko bari bakwiye kumuvugira, babikora ukuntu bitagaragara cyane. Ndi mu bantu bemeza yuko mu ntwaro ya CNDD-FDD, mu rujya mugambo wa CNDD-FDD hari abantu benshi bagifise umutima, bafise ubuntu, bagifise umutima w'ubuntu. Jero nibaza ko abo aribo bakwiye kuhaseruka, nibo bakwiye kugerageza kuraba ingene boburanira Floriane Irangabiye, kuko hari ikintu abantu bihendako. Abategetsi bariko baratoteza Floriane bo bibaza ko bariko bababaza Floriane Irangabiye, ariko mu bisanzwe no munsi abantu ba mbere bababaye batuntuye n'abana biwe batoya afise, n'abavyeyi biwe, n'abagenzi, n'inshuti, n'umuryango wiwe. Ivyo rero abategetsi bakoreshwa muri bene iryo toteza. Aha ndiko ndiyumvira abacamanza, abashikiriza amanza, abo baprokirere, nukuri nibamenye yuko kwemera gukoreshwa mu kibi, mu gutoteza abantu, mu kurenganya abantu nta nyungu nimwe, kuko aba bantu babibatuma ejo hirya y'ejo hari igihe batazoba bakiri muri zijya ntebe. Ibi bintu bizoba harugwako, nibo bazovyitirirwa. Ivyo bintu rero birababaje kuko abantu no munsi barabikora bakibaza bati bica birangira, ariko ntibamenye ko birafise ingaruka mbi bizogira mu buzima bwabo.